Ndongeye kubaramutsa mwese bakunzi ba radio ubutumwa bw'amahoro, amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane namwe, kandi ndongeye kubipfuriza Noel nziza, umwami Yesu ashishikare kuvukira mu mitima y'abataramwakira. Turacashishikara kuganira kubijanye no kuvuka kwa Yesu Kristo, umwami n'umucunguzi wacu. Ubu naho nagomba ndabamenyeshe ko ata muntu numwe uko ari kose ashobora kubuza isezerano ry'Imana gushika. Ndasubiramwo, nta muntu numwe ashobora kubuza isezerano ry'Imana gushika. Reka dusome muri Matayo gice ca 2 murongo wa 13 kugeza ku 23 havuga ngo guhungira muri Egiputa. Bamaze kugenda, umumarayika w'umwami Imana yiyerekera Yosefu mu ndoto, aramubarira ati vyuka ujane umwana na nyina uhungire muri Egiputa, ugumeyo gushitsaho nzokubaririra, kuko Herode agira arondera umwana ngo amwice. Ahengera mwijoro aravyuka ajana umwana na nyina aja muri Egiputa, agumayo gushitsa Herode amaze gupfa. Ivyo umwami Imana yavugiye mu kanwa ko bavugishwa nawe bishike ngo nahamagaye umwana wanje ngo ave muri Egiputa. Herode ageseza abana b'i Betelehemu, maze Herode abonye ko yahenzwe n'abanyabwenge arashavura cane, atuma kugeseza abana b'abahungu bose b'i Betelehemu no mu misozi yose ihakikije, abamaze imyaka 2 n'abatarayimara. Yagereranije igihe yasigurije abanyabwenge, niho ivyavuzwe na Yeremiya yavugishwa n'Imana vyashikiye ngo induru yumvikanirama, amarira n'amaborogo menshi. Rakeri aririra abana biwe yanka kwirugwa kuko batakiriho. Bajana Yesu i Nazareti. Herode amaze gupfa, umumarayika w'umwami Imana yiyereka Yosefu mu ndoto ari muri Egiputa, aramubwira ati vyuka ujane umwana na nyina uje mu gihugu ca Isirayeli, kuko abarondera kwica umwana bapfuye. Avyutse ajana umwana na nyina aragenda ashika mu gihugu ca Isirayeli, ariko yumvise yuko Arukelayo yimitswe Yudaya asubiye ku ngoma y'umwami se Herode, atinya kujayo. Aburiwe mu ndoto aja mu ntara y'i Galilaya, amaze gushikayo agerera mu gisagara citwa Nazareti, kugira ngo ivyavuzwe n'abavugishwa n'Imana bishike ngo azokwitwa umunyanazareti. Haleluya, Imana ishimwe cane. Mwene data uneze amatwi, nta muntu numwe ashobora kubuza umugambi w'Imana gushika. Umuntu wese yitambika imbere y'umugambi w'Imana ategereza kugira ingorane, azopfa. Ubupfu bw'abantu butuma biyumvira ko bafise ubuhinga bwo kuburagiza ivy'Imana yasezeranye, ariko kuba ari ukwibesha. Imana izi vyose kandi ishobora vyose, isambura imigambi y'abanyabibi, igacira inzira irangurwa igisezerano ryayo, kuko ntiyigera igira esheke na rimwe mu vyo yategekanije kurangura. Herode yari umwicanyi akomeye, yasunitswe na Satani kurondera Yesu ngo amwice, kuko yatinya ko azomukura ku ngoma cungura Abisirayeli. Ariko kw'Imana yaburiye Yosefu, imubwira ko ahungisha umwana na nyina akabatwara muri Egiputa, gutyo umugambi wa Satani na Herode uba impfagusa. Ariko naho nyene Herode ntiyashizwe, kubw'umutima w'ububi wari muri we, yaciye ahonya abana bose b'abahungu b'i Betelehemu batararenza imyaka 2, kugira ngo arabe ko na Yesu yopfa muri bo. Ariko navyo nyene biba impfagusa, kuko ata muntu numwe ashobora guhindura umugambi w'Imana. Herode amaze gupfa, yasubiriwe ku ngoma n'umuhungu wiwe, kubera ko vyashoboka ko yari yarumvise amakuru ko havutse umwami w'Abisirayeli. Ubwoba bwari muri se nawe nyene yarabugize,
ashaka gukomeza kurondera Yesu ngo amwice. Ariko kuko Imana yabona imigabo mibi yari muri Arukelayo umuhungu wa Herode yamusubiriye ku ngoma, yaciye ituma umumarayika wayo abwira Yosefu ko yohunguka ariko akaja mu yindi ntara, niko guca agenda mu gisagara ca Nazareti i Galilaya, igisagara hasezeranywe ko hazoturuka umuco wakira amahanga nk'uko byanditswe muri Yesaya gice c'icenda ku murongo wa mbere kugeza ku wa kabiri. Hari abantu iyo bumviye ukuri kw'ijambo ry'Imana bagasanga ukugomba kw'Imana gutandukanye cyane n'ivyo bakora, baca bagira ubwoba bagatangura kugwanya no kugerageza kuburagiza abakozi b'Imana kubera ubwo butumwa bwiza bavuga, aho bokwihanye ngo basabe Imana imbabazi. Nshuti yanje mukundwa, icari gikwiye nuko iyo umuntu yumvise ijambo ry'Imana yohindukira akaba mu bakora ibyiza bizana umugisha, akareka guhangana n'ijambo ry'Imana atari burineshe, kuko ata muntu n'umwe ashobora kubuza ico Imana yasezeranye gushika. Rero dukwiye kuba mu bafasha isezerano ry'Imana gushika, ntitube mu barigwanya, kuko abagerageje bose ntiberewe. Imana idufashe cyane. Nshuti yanje, hindukira ureke iyo migabo mibi ufise mu mutima wawe yo kugwanya abakozi b'Imana, ishengero ry'Imana n'ibikorwa byayo, kuko atari ubuhombe bizokuzanira, nta nyungu n'imwe uzobikuramwo. Imana ivuze ntawo yivuguruza, Imana isinye ntawo sinyura, Imana itegetse bitegerezwa kuba byanka byakunda. Emera rero kuba umugambi w'Imana, kuko ifitiye umuntu wese ivyumviro vy'amahoro no kumugirira neza. Amen. Reka dusenge. Mwami Yesu, Mana Data, turagushima ko wagize imigambi myiza yo gucungura isi. Haleluya, ubicishije muri Yesu Kristo, kandi nta muntu n'umwe ashobora guhindura imigambi y'Imana canke ngo abuze isezerano ry'Imana gushika, kuko Herode, haleluya, yaragerageje kubuza isezerano ry'Imana gushika biramunanira. Haleluya, dufashe rero Mwami Imana, ufasha batarakwakira, ufasha batarakwizera, kugira ngo bakwizere, bahinduke, bakizwe, bakira ubugingo budashira. Urakoze Yesu, gumana natwe, ushikare kudushira amabanga yawe, mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Mwari kumwe na mwene so Pasteur Rukushi Domitien, nongeye kubahezagiza mu izina rya Yesu, ndabipfuriza Noel nziza.